hari ama situation Imana igushiramwo ari impossible kuko izi ico igira ikore. Cyo nkundira Imana yacu ni Imana ama surprise. Niba utarabona surprise y'Imana ndayikwifurije iraryoshe. Ama barriere menshi ahagaze kuco turi. Turazibira Imana kubera ico turi. Ntihagire barriere nimwe. Yaba amashuri, yaba ingwara idakira, yaba cancer, yaba sida, yaba imyaka, yaba menopause, nta kintu na kimwe gihagararika kiganza cyandiho kuko byose bijana n'ubushobozi bukorera muri wewe ingene bungana. Filipi 4:19 Pio Philippiens 4 verset 19. Philippiens 4. Paulo yeko abwira abafilipi ishengero ry'abafilipi abatera mashugwe abakeza ngene bamushigikiye mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo kubaho, kandi ari muri mission y'Imana, ari muri Thessalonika n'abafilipi bamushigikira. Rero amaze kubatera intege, ndashaka dusoma umurongo wa 19. Kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose nkuko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu. Avuga ngo kandi Imana yande yawe wowe witwa Paulo. Imana yande wowe Paulo. Imana yande oya apana gusoma ivyo yavuze. Imana yande yande yiwe aravuga yanje arabuzwa Paulo ngaha tuzo kuba kwitwa Paulo umwe babiri abo bashobora ngo yanje. Imana ya Paulo ari ubutunzi ngaha nk'isoma bwa mbere kera navuga nti ariko Paulo ariyemera. None Imana yose iyo Mana yacu Paulo akobwira abapagani cyangwa akobwira abakizwa, akobwira ishengero, akobwira abantu bakijijwe bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko ababwira ngo nubwo mukijijwe ngenda abwira Imana yanje. None Imana ya Filipi si ya Paulo niyo cyangwa siyo? Kweke natavuga ngo Imana yacu ko Yesu avuga ngo nimwasenga muvuge ngo data wa twese uri mu ijuru, sivyo? Gerageza naho mwanya muyumvire. Kweke avuga ngo Imana yanje atavuze Imana y'aba Filipi cyangwa Imana yacu, atavuze ngo ndiho Imana ya Abraham, ya Isaka, ya Yakobo, ariko Imana yanje jewe Paulo. Kubera iki yanyigisha hagaze? Kubera azi ubunini bw'Imana yiwe. Mumviza neza ubunini bw'Imana yiwe bijanye n'ingene wewe ayibona. Uko wewe ubona Imana dusenga twese siko jenda yibona, siko nakayibona, sikujya yibona, sikuri yayibona, sikuri yayibona. Umwe wese arafise dimension aha Imana dusenga. Jagituma ubuntu butangana, la grâce n'ingana. Ijambo ry'Imana bavuga ngo ubuntu bw'Imana bwire gute bugwire bukure bube bwinshi muri wewe. Haleluya, amena. Nize gutahura rero yuko Imana yawe bivana n'ingene wewe uyibona. Arano ndiko nabona maso avuga ati ego mugabo nubu nibiranyugwa. Ngenda bakarorero gira mu vyumve neza, sivyo? Turi nka mu Burundi n'abatari mu Burundi bankurikira barazi kiyaga citwa nde? Tanganyika, sivyo? Hari abantu nka batanu, dufata abantu batanu. Umwe agiye muri Tanganyika afasha akayiko kaya k'icyayi, arafasha amazi ashaka akayiko. Muri ako kayiko ariko amazi yahe Tanganyika, sivyo? Wari A. B nawe aragiye afashe agatase agakombe k'icyayi, arafasha amazi yande. A na B afasha amazi yande. Aravuga ati amazi yanje. B nawe akavuga ati amazi yanje arasuma amazi yawe, ariko twese ninde? Tanganyika. Mandanye hariho se rero. Se nawe afashe ikirahure kirekire agiye mu mazi ya Tanganyika arakuyemo. B wari kuriyemera jewe amazi yanje, mane majambo Tanganyika yanje irakuruta.
aya ko yemera ubwa mbere mukayiko avuga kumbe B aransumbya Tanganyika yiwe, B nawe C aransumba Tanganyika yiwe, ariko bose ni Tanganyika, sivyo? Hariho C, hariho D, nivyo? Afise afashe indobo, arafasha amazi ya Tanganyika, mwareko muriyemera. Jefise indobo ya Tanganyika, hamwe ayo vuga ngo Tanganyika yanje, wo mbwira ngo rabesha, nivyo afise Tanganyika mukayiko, undi afise Tanganyika mukakombe, undi afise Tanganyika mukirahure, undi afise Tanganyika mu ndobo. Owe watanga mu ndobo aragaye n'igifuwa, atarabona rero aza n'ingunguru, aruzuza ingunguru, subira muvuge Tanganyika yanje abamira mwese. Cyo gituma Paulo yari afise, tufate ko Tanganyika ni ishusho y'Imana, cyo tumabwira ati Imana yanje. Simakaye ko mudafise Imana, murafise Imana, niko Paulo yavuga, murafise Imana, ariko Imana yanje, Imana senga, Imana nkorera, Imana tahuye, nzinge ningana, aho twahuriye ndahazi, ibyo yakoze ndabizi. Rero kwejo mwakoze, haleluya, ndaza ama principe y'Imana yanje, mwarashigikiye umurimo, mwarafashe mugongo, kubw'ivyo rero, haleluya. Ikindi kintu cyatumye atavuga ngo Imana yanyu, Filipi yakorabwira ati nivyo murizera, ariko Imana yanje ndamaze kubona yuko iyo ukoze ivyo wakoze, iyo uyisenga, iyo uciye bugufi, iyo wirata muri Kristo gusa, iyo Mana yanje izoba hezagira bijanye n'ubutunzi. Oye kubijanye n'iki? N'ubutunzi muri Kristo. Iyo Mana yanje rero, ndashaka rero uno munsi n'inyigisho yise Imana yawe ingana gute. Titre: Imana yawe ingana gute. Kuvuga none si Imana ya twese, ni ya twese rivyo, ariko ubuntu bw'Imana buri muri wowe buratandukanye n'ubuntu bw'Imana buri muri yo mwicaranye. Amen. Fatumanya gatoya ndaza ino nyigisho niyahera, uraza kubona Imana yawe ngene ingana muri wowe. Numbero nigira Imana yawe yaguke muri wowe. Haleluya. Abatari babizi, adoration, gutazira, guhimbaza, kuramya, nugira ngo Imana yawe, Imana ibe nini muri wewe. Hari afise Imana ntoya, atari ko Imana ari nto, ariko muri bo ni nto. Ndaza kubereka bivana ingene uyibona. Haleluya. Amen. Yatanga utahurika, rero ukwiye kwagura mu mutima wawe, wagure hema mu bwenge bwawe, wagure. Bwira mugenzi wawe utamuraba mu maso kugira avavuga ngo vugura imbere uti agura, aravyumva, batwi yewe arumva. Vuga utagura, aravyumva, arumva iwawe nawe urumva ivyiwe. Vuga uti agura. Tuva nga twaguye tubona Imana. Haleluya. Hari ibintu byinshi bitaba mu buzima bwawe kuko Imana yawe irazingamye, Kinyarwanda bavuga irananutse, ironze. Rero ifoko yaguka, igira ubushobozi. Haleluya. Ahugeze kuyibona nigeza gukora. Hari imigozi itaracika mu buzima bwawe kuko yihebuye, iyo kuri Dodoma no kubwira ati Mana wananiwe. Iyo kuri doga ati yumva umaze kubona Imana yawe ugatahura neza ubushobozi bwayo, nubwo bidakunda, nubwo bidacamwo, uvuga ati icyo nzi cyo Imana yanje irazi ivyiko irakora. Bishobora kudacamo uno munsi, ariko irazi ivyiko irakora. Hari abantu bari ngaha bihebuye, warasenze, warisonzesheje, wariyirije, warafashe, ariko nagihinduka. Ariko Imana yawe nihinduka ko yawe wabivuyemo, iguma ari ya Mana nyene, ariko bivana n'ingendo uyibona. Hari ibitangaza, Bibiliya iravuga ngo hari bisagara Yesu atakora ibitangaza kuko batizera, yakora bikeya cyane. Hari n'abantu baza kumubwira ngo gerageza, wa mugabo afise umwana w'amadayimoni, ni muri Mariko 9, sivyo? Aramuzana ngo basi abigisha babananiwe, gerageza nawe. Abwira Yesu ngo gerageza. Yesu avuga ati jewe nijikura bwira ngo gerageza, ngo vyose bishobokera uwizera. Acarihana, kandi yihanye igitangaza cyarakoretse.
Kweki yabwiye Yesu gerageza. Kweki yabwiye Yesu gerageza. Kubera yasize Yesu kuri niveau y'abadisciple. Bananiwe we kuri metre haraho vyocamwo. Imana yawe nimba ari Imana yari haraho uvenga hawaguye. Haleluya. Wagure. Yesaya 54 dusome kwagura. Murongo wa mbere ushaka kwa kabiri. Esayi 54 verset 1 à 2. Yesaya 54 murongo wa mbere. Ririmba mugore w'ingumba utigeze kuvyara. Semerera cyane uririmbishwe n'umunezero wewe utigeze kuramukwa kuko abana b'intabwa ari benshi baruta abana b'ufise umugabo. Ni jewe uhoraho ndabivuze. Amen. Agura ikibanza c'ihema ryawe. Apana kugura, kwagura. Élargi. Agura. Vuga uti agura. Numushaka kwagura. Nimuvanga abantu bashaka kwagura. Vuga uti agura. Ikibanza c'ihema apana ryanjeme ryawe. Haleluya. Subiramwo pio murongo wa kabiri. Agura ikibanza c'ihema ryawe. Agura ikibanza c'ihema ryawe. Nibagure amahema yahuba. Haleluya. Ntugarukirize hafi. Ntugarukize hafi. Wungure imigozi yayo. Imigozi uyikwege. Ushimangira imambo zaryo. Ibiti byose ushika. Haleluya. Hariho kwagura no gukwega imigozi no gushinga ibiti. Kugira ngo ryagutse. Jambo y'Imana ndumuzi ko aravuga ati agura. Haleluya. Abantu benshi babona Imana kuri niveau yawo. Imana se kuri niveau yawe. Ko Imana si umwana w'umuntu. Haleluya. Aho umwana w'umuntu yananiwe Imana yashobora. Rero ni wagure ubone ubunini bw'Imana. Aho uzobibonera kenshi uyibona muri adoration. Abantu bako arasenga. Mbega gusenga gute? Hari ahantu wawiherereye yuko urasenga niwe uzi ivyo uvuga, sivyo? Ariko amajambo uvuga mu gusenga hamwe no shaka kuza nka cunguriya. Nkaza utabona nkaza ukumviriza uko urasenga, mwumviza amajambo uvuga, ndashaka waje no kugira ni ndabona ubunini bw'Imana yawe. Ndabona Imana yawe ko ari Imana yananiwe. Cyangwa ari Imana ishobora. Cyangwa ari Imana ishobora byose. Ko mu kiganza cyayo hari ubushobozi n'inkomezi. Imana yawe uzokwipima wenyene uzobona ngene uyibona. Ambere ibonera ni mu masengesho. Amen. Tuzo kwibona umunsi. Mu masengesho ingene usenga urabona Imana yawe. Ingene widodomba birerekana ubunini bw'Imana yawe. Ingene utanga, ingene ushigikira umurimo w'Imana birerekana ubunini bw'Imana yawe. Imvugo yawe irerekana ubunini bw'Imana yawe. Banishimwe. Haleluya. Rero cyo shaka nuko no munsi uva ngaha waguye. Vision yerekwa ingene ubona Imana. Ukana yuko Imana itananirwa na rimwe. Hari ibyo idakora kubera idashatse kubikora. Yesu barashaka kumutabara. Petero yafata inkota agashaka kumutabara. Yesu avuga ati subizayo mugubati. Data wo mwijuru arashobora pa ategerezwa mugabo arashobora kurungika amaregio angahe 12 chugwiza na 6,000 regio imwe isi ya serikali 6,000 12 fois 6 ni combien 72,000 72,000 ba marayika baze kuntabara nimba atanu umwe yamanutse ni kubera iki yabiretse. Amen. Ivyo rero bimenya ryari kenshi nivuze amajambo barakora kumbaza ngo nani ryari umena ko ari satani aguteye cyangwa ari Imana iretse yonyene. Ikintu cya mbere kuye gukora namara ivuga iminsi yose muri kanguka tegura. Nagira maze ni bande bateguye umunsi no munsi. Ndazi ko baba benshi. Gutegura umunsi wawuteguye. Asha uri sure kweli. Gutegura umunsi nuko asuri yuko utangura umunsi nandiho iminsi yose. Umuntu yageze ahantu nka Paulo avuga ati Imana yanje bijanye n'ubunini bwayo n'umuntu adashobora babisuramwo adashobora n'umunsi numwe kuva mu cyumba kuva mu nzu agasohoka atavuganye n'iyo Mana. Haleluya.
Ninde bazi ko amasengesho ari gushaja kuya kushaja telefone. Telefone yanyu murayishaja. Abantu benshi ngamwe nasoma telefone. Hari ama telefone ushaja iminsi 2 3 ine sivyo? Ariko izindi rero telefone zikora cyane ushaja rimwe ku munsi. Apana rimwe mu minsi 2. Telefone yawe kenshi imara iminsi 2 kenshi usanga atakazikora sivyo? Nimba ari telefone ikora sema application menshi ikora ibintu byinshi kuri internet kubitera shaja ibintu byinshi ku munsi uteza kuyishaja. Rero mu buryo bw'umuhemu uteza gushaja telefone yawe ariyo muhemu yawe uteza kuyishaja battery ni muhemu yawe cyangwa umwuka wawe ushaja iminsi yose. Rero iyo usenga iyo uvyiyumvisemo cyane utavyumvisemo bivuga yuko Imana yawe ni ntoya irananutse canke ironze sivyo? Rero bivana n'ingene ubona Imana yawe. Hari undi murongo ukomeye nshaka dusoma mu Banyefeso 3:14. Ephésiens 3 verset 14 à 21. Nico gituma mfukamira data wa twese uwo imiryango yose yo mwijuru niyo mwisi yitirirwa ngo abahe kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mpwemu wiwe. Kristo abe mu mitima yanyu kubw'ukwizera kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'umushinge arwubatswemwo mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke ubw'amakika ubw'amajaruguru n'ubw'amajepfu bwaribwo. Suramo gatoya kandi uburebure bw'ubwaguke bw'amakika ubw'amajaruguru n'ubw'amajepfo ubwaribwo. Mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa ngo mubone kunengeserezwa mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. Abana murayumva cyangwa ikirundi kigoye kumva kubatawunera kunengesera subiramo ngo mubone kunengesera no kuzura mubone kuzura afin que vous soyez remplis. Kunengesera uva yuko uzure gushikaho biseseka sivyo? Mubone kunengesera suramo kanu gushikahe mubone kunengeserezwa gushika mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. Haleluya. Biragoye kubwira abantu bari Bujumbura sivyo? Kunengesera nuvuga yuko uri kuruzuza gushika hehe dans Français, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Plénitude de Dieu kuvuga iki? Imana irafise ahagarukira irafise ihera ntigira itanguriro ntigira iherezo. Rero ngo dushaka twuzura gushikaho Imana igarukira. Inde hashitse Ninazohashika kushaka kuri plénitude de Dieu. Va yuko plénitude kuzura plénitude kwa plein. Mwana majambo wewe Imana ikwiye kuzura muri wewe. Haleluya. Imana ni yuzura muri wewe. Ya nimwitahure Imana ifashe mu bitahure. Iri chupa hari amazi ageza ngaha siko murabona amazi agera ngaha hariho akantu ngaha kamaze kugenda hehe mu nda yanje sivyo? Rero ashaka twuzure gushika ngaha anye. Hari abantu ubuntu bw'Imana bugera ngaha aha nyene aha anshize urutoke. Hari abandi ubuntu bw'Imana bugera ngaha, hari abandi bugera ngaha cyangwa ngaha. Cyo gituma Paulo avuga ngo Imana yanje iri ngaha. Kumura Filipi Imana yawe ari ngaha. Haleluya. Rero ubuntu bw'uyari ngaha n'uyari ngaha bose afise Imana imwe. Si Imana zitandukanye ni imwe ariko yopera différemment bijanye n'ubushobozi buriko urakora muri we. None niki gituma none Imana yarenganya kwe kibamwe yuzuye hani tuzura. Imana yuzura aho ihaye umwanya. Haleluya. Kugira yuzure bisako anasura kumira kane nka gatanu amazi azogera ngaha. Kubera iki ngaha kuva ngaha amazi agera ngaha murabona kuva ngaha gushika ngaha hari iki ntari vide hari ikintu abagize physique hari iki hariho air sivyo
hari umuyaga rero uyo muyaga ugarukira aho amazi agarukira amazi nyagabanuka umuyaga uraronka espace ugashumanuka sivyo mpwemu yera agarukira aho ugarukira wewe niwuzura wewe wuzuye wewe ushaka inyungu zawe wiraba wewe gusa uguma uzibiye mpwemu yera ubuntu bw'Imana urabuzibira ariko uko uzoca bugufi ukamanuka ugatarukana kimushoboye wewe atari inkomezi zawe haleluya nubwo wowe ufite ingabire zimeze gute ukavuga uti si jewe nabikoze ntavyo nshoboye amadiplome naronse ubwenge sinabuguze narabuhawe uri kuramanuka niko Imana yuzura muri wewe cyo tujambo ry'Imana avuga ngo plenitude kugira Imana yuzure hano izi mpwemu y'umuyaga dufate ko ari mpwemu yera mpwemu yera ashaka kuzura muri wewe ariko azogera aho uzogeza kunyika nyika vuga uti nyika aho uzogera kunyika ntuboneke wewe niyo mpwemu yera azoshobora kwinjira haleluya rero Imana yawe ingana naho wagejeje kunyika wewe jewe kameme araza amashuri nize ngana je maîtrise ndiko nandika doctorat uriko uravyimba uzibira mpwemu yera naronka ikibanza genda umunyacubahiro uriko uravyimba ntacyo nshoboye sije nkibaho ni Kristo abaho muri jewe haya 19 ndagukunda gose ngo tugere kuri plenitude suvuga ngo zogera ahantu Imana igera nuvuga yuko ureka Imana yuzure muri wewe ubushobozi bwayo buseseke bugaragare hanze uri murongo ukomeye cyane hanyene murongo 20 verse 20 urakomeye cyane vuge buke Pio verse 20 nuko ishobora gukora Pio harakanye nturashuha vuga nk'ubushushe soma nk'ubushushe duzijwi 20 nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ishobora biratandukanye na itegerezwa urabyumva irashobora ariko nitegerezwa Mana none ndashobora ariko sintegerezwa nta muntu n'umwe afite amategeko ah'Imana nta n'umwe turategeka amadayimoni dutegeka Imana sivyo ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba apana ivyo musaba gusa n'ivyo twiyumvira vyose ngishobora gukora apana ivyo usaba gusa ariko n'ivyo utasavye n'ibirengeye ivyo wibagiye hari ivyo ushobora gutinya je narantinya gusaba Imana kuko navuga nayisavye amadosiye menshi kangabanye ntihave cyangarinko byakwere hari ibintu navuga ni kame mahande exagere amakaprize yanje afatuma bipfa vyose bikasi ngabanye gwishobora gukora ibirengeye ivyo usaba n'ivyo twiyumvira vyose ivyo wiyumvira utaranasaba irashobora guha ivyo wiyumvira utaranasaba J'espère ko bavuze amen batibaza ko mvuze gutegereza kubikora Mana wavuze ko bitegerezwa irashobora ibirengeye iyo utaribwiregere wibaza ko bishoboka yoyo haleluya bivana n'ubunini bwayo muri wewe ibirengeye n'ivyo wiyumvira iyo Mana rero bivana n'umuntu abivuze iyo niyo Mana nituvuge twese tuvuga Imana imwe mugabo igeze muri twebwe irahindura position bivana n'ikibanza wayihaye amen ahantu hararyoshe cyane sivyo ngo n'ivyo ushobora n'ivyo utasavye n'ivyo wiyumviriye biraryoshe tukaturonka ibiryoshe gusumba rero bandanya aho nyene urugeze aho nyene nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri navyo wumvise avuze gute mu Kirundi biragoye kumva nk'uko mu Gifaransa avuga gute mu Gifaransa par la puissance mu Cyongereza bavuga ngo selon according nk'uko iyi traduction originale bari gushobora kuvuga ngo bijanye
n'ubushobozi bukorera hehe pana hanze hehe muri twebwe ya apana bwo bwose subiramo twumve ngo nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri cyangwa bungana. Mbega bungana gute muri wewe? Amen. Cyane ibyo twavuga ngo amen. Gwirenge ibyo twiyumvira, ibyo twiyumviriye, ibirenge ibyo twasavye byose birashoboka, irashobora kubikora, ariko ibikora bijanye n'ubushobozi bukorera muri wewe, bijanye na quantité ya grâce y'ubuntu buri korakorera muri wewe. Mbega muri wewe ubuntu bukorera bungana gute? Aza kwibona wowe nyene, sivyo? Hari ibintu bitaba atari ko Imana idashaka kubikora, ariko wewe ubuntu muri wewe n'ukwizera kwawe ni guto cyane. Cyo gituma Yesu avuga ngo wakwizera guke, mwakwizera guke. Ashaka bati sinabwawe no muri Israel umuntu aso kwizera nkuko agakora ibintu atokoze. Turaza kuraba gatoya wa mugabisha w'ingabo jana Centenier umuroma. Amen. Umuroma muri Luka igice cy'indwi siziko turumwanya kubisoma, yako asaba igitangaza atemerewe gukora igitangaza, kuronka igitangaza. Avyumva? Yesu imbere yuko apfa kazuka ibitangaza bikorera abanyisraeli gusa. Abaroma ntibarimwo, abarundi ntibarimwo, abanyarwanda ntibarimwo, abakongomani ntibarimwo, Israeli gusa. Ariko kubera ubunini bw'Imana yiwe ngarayibona, ukwizera afise, Yesu yarakoze igitangaza, arashaka kashe. Aravuga ati no muri Israeli naje gutabara, nta muntu n'umwe ndabona afite ukwizera. Hano majambo Yesu avuga ati no muri Israeli abana ba Yakobo, ba Abraham, Isaka, Yakobo, nta n'umwe numva ndi comfortable nk'uyu muroma. Kubera Yesu aba comfortable yumuhaye, yupanuye, yo aguye. Panua! Agura! Yinjire wenyene akore. Ndakuna akantu ngo nk'uko ubushobozi ukora muri twebwe buri cyane bungana, sivyo? Aho kantu mugafate nk'uko buri. Ibitangaza byawe, aho ibitangaza byawe birindiriye ko wagura. Amen. Nuswe kwidodomba, nuswe ukekeranya, nuswe bati none kwereka ibitabaga Mana. Aho nasengeye mbega uranyumva? Abandi kubagira neza. Kweke navukiye muri uyu muryango, ivyo bibazo byose byerekana Imana yonze inanutse muri wewe. Akimana ihambaye, haleluya. Imana ifite ubushobozi. Imana yitwa El Shaddai, El Gibor, ishobora byose, Adonai. Oh, yo Mana, haleluya. Yo Mana iraba kuri imfuvyi cyangwa utari imfuvyi, nirako umupfakazi cyangwa utari umupfakazi, nirako wize cyangwa utize, iraba gusa ikibanza uyihaye. Wihaye ikibanza iramanuka igakora muri wewe. Amabariere menshi ahagaze kuco turi, turazibira Imana kubera ico turi. Jewe navuye hariya, navuye ahantu hakenye, mba muri quartier yikenye, nta muryango mfise. Nukuva yuko wamaze kwidentifya nawo bantu bose ukuravuga. Abo bantu bose bareke uvuga uti ndafise data ari mu ijuru, ndamufise. Ari umutama yako nakumwira kera ngo ndushaka gutera imbere, ndushaka kuronka umuduga, udaronse diplome universite. Kubera iki ni kwisivuga bimeze gutya, cyangwa wibe cyangwa ugira urumogi. Ariko Imana yaremye isi n'ijuru, haleluya. Ntimureke kwiga, amadiplome arakenewe. Imana yakorera amadiplome igatanga ubwenge, sivyo? Ariko nshaka kugira ati ntihagire barriere nimwe, yaba amashuri, yaba ingwara idakira, yaba cancer, yaba sida, yaba imyaka, yaba menopause, nta kintu na kimwe gihagarika kiganza cyandiho, kuko byose bijana n'ubushobozi bukorera muri wewe ingene bungana. Bikeneye ko wagura, upanua, wagura, uti birashoboka. Ezekiel waje ati aya magufa ashobora kugenda. Mana ni ubizi. Egezo kavuze ngo ni ubizi. Yavuga ati Mana kameme amagufa yogenda gute? Imana ivuze biraba.
irategeka bikaba. Haleluya. Hari abantu bizibiye ko navuga ati ndi mu gihugu cya mbere gikenye, ndi mu gihugu gikenye cyangwa rero crise, hariho ibi nibi. Umviriza, nimba ijambo ry'Imana ngo turi ingenzi hano ku isi, turi ambasaderi ba Kristo, ngo gango hano ngo si wacu, hano ni ihema, birivuga ngo ni ihema, nandi usabye indaro. Ihema ni ikintu ushobora kudeplasa ukagenda ahandi, sivyo? Rero nimba wumva yuko uri umusitoyen du ciel, wumva yuko provision yawe ntiva ku isi, niva mu Burundi, niva muri Amerika, iva mu ijuru. Imana yacinzira adacika inzira. Haleluya. Byose ivana ngene uyizera. Rero ngo ubushobozi muri ukora muri wowe ngene bungana, heze wo murongo. Icubahiro kibicayo mwishengero no muri Kristo Yesu, mwishengero no muri Kristo Yesu, kugeza kubuzukuruza bose bibihe bibira. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngana berekera ngane Imana ishaka gushira mu situation aho ishaka kuraba wewe ingene yo ingana. Wari bizi batabereka karero muri Yohana 6 Yesu yarashatse gutesta, yashaka kubatesta gushika aha nakunda ikituma hakunda nuko honyene haravuga yuko Yesu wenyene yashaka kubatesta apime, arabati none abantu nuko bagomba bankurikira jewe ngana gute muri bo. Kuko igihe Imana uyimenyera, murabizi agimenyera Imana Yesu baragumana umwanya wose bakarara hamwe gushika aho babona bangana nawe. Ndibone Petero yavuze igihe yabona nde Eliya nande na Mose, Petero yashaka gute? Yashaka kubaka ihema zingahe? Zitatu, même dimension. Wana majambo Yesu, Eliya, Mose babe kuri même niveau. Sewa Yesu ariwe data wacu yashaka gute? Stop! Yumvise ijuru rivuye mu ijuru ngo urashobora gupima abo bantu batatu, ntibangana na gato. Na Imana yakugirira ubuntu ikakwegera ikagucishizamwo ukaronka ama vision, ntuzigere umenyera Imana. Imana ni Imana. Imana ni Imana. Mana uri Imana. Mana uri Imana. Ishaka kuba ari Imana. Yes. Ha, kuva kuri verset 5 à 9 maza kuhasoma ni cya gihe Yesu yagira multiplication. Bari bashonje, sivyo? Bashonje. Abantu bavuga ngo abagabo 5,000, sivyo? Ariko muri abagabo ni hari abagabo bonyene, ndazi ko kenshi hamusanga abagore ari benshi, nonga abagore ni benshi, sivyo? Abagore bari benshi basuma n'abagabo, ariko Bibiliya yamivuga abagabo gusa. Bisigura yuko bashaka kuba ari 10,000 bari ngaho bashonje. Yesu aravuga ati, yavuze gutega piyo. Yesu yunamuye amaso abona ishengero rinini riza kuri we. Abaza Filipo ati tugurira hehe imitsima ngo barye bose. Ninde gatowe? Tugurira hehe? Ari ma version en fait bose arayivuze, Luka arayivuze, Matayo arayivuze, nubwo yuko aho bari kugura hari abandi bisiguye mu nyuma ngo naho nogenda kugura nogaruka ntevye ba amasaha yageze kure. Sivyo? Mbwa Yesu avuga ngo tugurira hehe, nashaka rero muvize umurongo 6. Icatumye avuga atyo kwari kumugeza kuko ubwiwe yarazi ico agira akore. Yarazi ico yaramugejeje, sivyo? Yesu amwe ngo genda ugure, azi neza ko bidashoboka ko agura. Hari ama situation Imana igushiramwo ari impossible kuko izi ico igira ikore. Murabyumva ibi bintu? Uri muri situation impossible, n'ibintu bidashoboka, aha ndahava gute? Ntibishoboka. Imana yabibonye kubibamwo, ntiyahunyije, ntiyasamaye, ntiyasinziriye, yabibonye, yabiretse kuko izi ico igira ikore. Turavyica mu kwidodomba, kuko twidodomvye turahagaritse ivyo yagira ikore. Nje gituma mu bijyo bibazo vyawe shima Imana, shima, fukama. Imana birababaje, ntacyo ntahura,
ariko kujya Ezekiel yavuze wewe urabizi. Ezekiel yavuze ngo wewe urabizi. Kubera iki yavuze ngo wewe urabizi? Ko wewe ntavyo yumva, ntavyo yabona. Ariko Imana yabwiye Ezekiel izi ikigirikore, yahize kugirigire ubushobozi, bashiremo inyama, bashiremo amagufa, imitsi, batambuke nk'ingabo. Rero nusure kwihebura muri situation impossible, ivyo urimo bidashoboka, nusure kwidodomba, kuko nimba usenga, nimba uri muri Yesu, nimba uri mu nzira nziza y'agakiza, haleluya, ibibazo byose urimo irazi icyo izokora. Kumbure se ejo, kumbure se ukwezi kuza, ariko naguma muwizigira Imana, naguma wizigira wicaye ku birenge vya Yesu, haleluya. Cyo nkundira Imana yacu ni Imana ma surprise. Niba utarabona surprise y'Imana ndayikwifurije, iraryoshe. Hamwe gucira inzira aho utari buziga, wari uhagaze ngagomba ngo umuryango urugurutse ngaha, kubera iki? Wahagaze ahantu wadugije amashimwe, amanura ubushobozi bwayo, igaca yonyene yicira inzira. Amazi aje n'inkomezi ntushobora kuyazibira, uyazibiye gutya araca inzira, ararondera yaca, ariko amazi ntazosubira inyuma, ariko pression ntasubira inyuma. Ubushobozi bw'Imana ntibusubira inyuma. Imvura kugira idasubira imanutse, idasubira hejuru, idakoze ubugombe bw'uwayirungitse, niko ubushobozi bw'Imana bumanyura amashimwe budasubira mu ijuru, budakoze ubugombe bw'uwawurungitse. Haleluya. Rero nakuze cyane ngaha nje ndahabwiye Yesu yazi yagira kore, yagira kore murabizi. Baciye abatondeka bose bararonka imikate, hari iki? Hari amafi angahe? Abiri ku bantu barenga 10,000, sivyo? Imikate ngahe? 5 ku bantu barenga 10,000. Uretse gusa ko bahaze, ndazi ko bahaze, kweke nemeza ko bahaze. Batahanye imiseke byuzuye, bagiye baturimiwe mu nzira. Kwera iki? Barahaze. Imana izoguhaza, ariko ishaka wagure muri wewe ingene uyibona. Imana ishimwe. Wow, hari ikintu gikomeye cyane nshaka dusoma umurongo se nawe uteguye muri byahishwe Yohana 4:10 kuja 11, Apocalypse chapitre 4 verset 10 à 11. N'amajambo akomeye amfasha gose yahinduye ubuzima bwanje bwo gusenga. Kana wewe ni wasenga, ni washika muhira usenge, no ngaho usenge, Imana igushoboze kubitahura, ko ni ibintu bikomeye Yohana yeretswe. Imana imwereka situation, ubuzima bwo mu ijuru, imwereka abamarayika baba bahimbaza Imana, bavuga ko ari Imana uruwera. Ariko ahantu nkunda cyane rero ngaha hari ikintu gikomeye abamarayika bavuze, bavuga ngo les 24 vieillards, n'abatama cyangwa abasaza 20 n'abangahe n'abane. Amajambo Yohana yumvise ko aravuga nuno munsi, niyo ko aravuga n'ubu nyene, ibyo Yesaya yeretswe. Yeresa ndeko n'ijya ndirimbo ngo umuvugishwa Yesaya yeretswe ibyiza kera abona ati bagiye naganabwire ko ibyo Yesaya yeretswe kera, haleluya, ibyo Yesaya yeretswe kera, ndabisuramwo, ibyo Yesaya yeretswe kera ni isaha n'umunota anyene magaze ngaha. Hari abantu kera twabiririmba tugikizwa, twaririmba yuko byabaye kera. Yesaya yeretswe n'abamarayika ko aririmba, ni nkuko bari barindiriye ko yuguruka amaso ava mark pray go, haleluya. Uno munsi byahagaze kuri isaha, kuri umunota, kuri uyu musegonda, abaserafi bariko barabwira Imana ngo uwera uwera uwera. Kintu baturusha nuko bataruha, kandi zoshikayo niko ashika mu ijuru tuzobivuga tutaruha. No munsi nguma nihanagura icuya, ariko nta cuya nzobira mu ijuru. No munsi uratazira ukaruha, ariko mu ijuru tuzoruha. Mu ijuru nta joro rihari, nta zuba rihari. Muramubizi ngo ubwiza bw'Imana nibwo bumurika, tugwa muri presence y'Imana, tudahagarika duhimbaza Imana. Siko murabona kuno munsi ni gake bavuga ijuru, twatewe n'ibibazo byinshi, tuvuga ibibazo byo kwisi gusa, ariko mu ijuru rirahari, ijuru rirahari,
kandi nta yindi nzira atari kwizera Yesu. Cyo gituma umuntu wese ari hano atarakira Yesu yova ngahabwa n'umukozi w'Imana piyo ngaha. Ari ku radio, ari kuri YouTube, hari nimero inyuma muce muhamagara. Kuko nta yindi nzira yo gushika muri iryo juru. Nawe uronka amafaranga ameze gute kuri nosi, upfiye mu byaha byawe urahusha ijuru ugana geheno. Ukicuza Yesu avuze ngo bazoba ariko arasya amenyo n'ishavu. Kwereka intumvirije mbega ko vendredi bamwe bivuga sinihane kwereka baregreta trota ariko ubu yacyashoboka. Ubu yacyashoboka. Kwizina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Rero ndashaka some ibyo abatama abasaza babonye murongo w'icumi kwanza. Babakuru 24 baca bikubita imbere y'ivyagiye kuri iyo ntebe. Bagasenga iyibaho ibihe bitazoshira. Imbere yuko agera ngaho musomye haruguru gatoya bari bambaye amakuhone. Ikamba mu Kinyarwanda mu Kirundi ni igitsibo, baca babikura babikubita hasi. Hanyuma tuvuze amajambo bavuze rero ko arasenga. Bandanye. Bagasenga iyibaho ibihe bitazoshira. Bitazoshira. Bagaterera ibitsibo vyabo. Ibitsibo cyangwa ikamba biterera hasi imbere y'iyo ntebe. Kwereka igeza ngaho, kwereka babikuye. Ivyo bitsibo bisigura iki? Aha twese turavyambaye. Bitandukanye. Bitanganya nzahabwa amakara atandukanye sivyo? Aha umwe wese afite igitsibo kuri we. Ico gitsibo cyangwa ikamba gishobora kuba ari ubwiza. Uri mwiza, cyo ni gitsibo. Tubantu bakwadmira. Urasa ubwenge, so kuri umwe nyabwenge bw'ishuri. Uri mugwiza tunga, ufite amafaranga menshi. Hari ikintu uzi, urazi kuririmba, urafite ingabire, cyo cyose ni gitsibo. Cyo ikintu cyose gituma abantu bakwemera, bakuraba, batangara ni gitsibo. Bageze imbere y'iyo ntebe, bacha bikura. Ati akira. Ntaje dukwiriye. Kuko niwe witwambitse. Twabikoze. Biba yuko icyo ufite cyose waragihawe. Cyo tumukuye kunyika. Ugapunguka. Ugashiraho espace, ukagura, ugapanura. Haleluya. Umurongo wa 11 rero. Bati umwami wacu mana yacu. Umwami wacu mana yacu. Birakubereye guhabwa. Uguhimbazwa. Ibintu bitatu guhimbazwa. Icyubahiro n'ububasha kuko ari wewe waremye byose. Niwe waremye byose. Icyatumye bibaho kandi icyatumye biremwa nuko wabigombye. Komera amashi yo manaje. Haleluya. Ibi ari byose niwe yabiremye kandi byabaye kuko yabishatse. Atabishatse ntibyari kubaho. Yabwiye izuba habizuba, habinyenyeri, hama planete niwe yategetse ko bibaho. Ibi ari byose bavuze byose nawe burimo. Niwe yaretse kubaho bitarabingene wavutse. No wavutse mu nzira mbi Satana akubesha ngo wewe nturi umugambi w'Imana. Nimba ufise umwuka muri wewe ni Imana ashatse kubaho. Kandi Imana igufitiye umugambi. Yeremiya 29:11 ngo arazi ivyumviro. Amen. Arazi ivyumviro. Akumvira ko atari ivy'ivyago. Bizoguha kazoza nziza. Rero arasi umugambi kuri wewe umuntu wese. Arero nashaka kuvuga ibintu bitatu. Mu Kirundi nze bavuze ngo gloire bavuze ngo guhimbazwa. Mugabo gloire baravuga si guhimbaza. Sivyo? Hari ibintu bitatu ngaha. Nashaka abafite amakaramu n'abanyasa amakaramu byandike. Gloire mu Kirundi ni gute? Amabiri amwamwe canke abavuga ubutumwa benshi akona gusobanura ngo gloire bakayita ngo ubwiza. Ariko ubwiza birazana confusion kuko ubwiza tubona beauté. Sivyo? Ariko ubwiza ko ravuga ngaha si beauté. Ni gloire. Gloire ni kintu gikayangana cuzuye ibintu harimo ubwiza nivyo ariko birarengeye ubwiza. Amen. Ikintu cyose gloire ni kintu gituma abantu batamarirwa bakubonye. Abantu batangara bakubonye niyo gloire. Sivyo? Niyo bwiza ko ravuga ngaha. Rero gukayangana canke kugaragaza ubushobozi n'ubwiza bw'Imana ni cyambere gloire. Icya kabiri honneur, icyubahiro. Icya gatatu ubasha canke puissance. Sivyo? Ibyo bintu bitatu nivyo vyisha abantu. Abantu barondera ibyo bintu bitatu. Umuntu amarondera kuba kwemegwa. Abantu bamwemere.
umuntu arondera kurondera icubahiro, akabona ko abantu bamuha icubahiro. Ikindi arondera ashaka kuronka ubushobozi. Ibintu bitatu. Ariko ngaho bavuze guta ngo niwe ukwiriye kugira iki? Suramo pio. Hera kuri verse 11. Bati umwami wacu, mana yacu, birakubereye guhabwa. Gezaho. Birakubereye kugira gute? Kugira gute? Bya bintu bitatu ntaje kubabwira. Gloire. Kukayangana, ubwiza budasanzwe, ubushobozi, icubahiro, birakubereye guhabwa. Ko mutiye kuvuga. Imana yakwiye guhabwa. Mara mubizi ko Imana ikeneye guhabwa. Kuronka. Ihabwa nande? Nande? Hello, turi kumwe? Abantu bose tuzi ko Imana ariyo itanga gusa, ariko ari ibintu ikeneye guhabwa. Ari ibintu ikeneye kuronka bivuye apana handi, bivuye muri wewe. Amen. Rero uvuga uti none ndayibiha uyiha gute? Ndagana kwereke yuko kumbure urayiha muga biha gace gato. Urayivumvya. Wowe ufite byinshi. Wowe ushaka gloire yose ibe kuri wewe. Mana ndashaka guhesha icubahiro, muga basanga icubahiro ushaka ni iki wawe. Urashaka icubahiro cyinshi ugasanga Imana nta cubahiro wayisigiye. Eri Imana ivuga ati ivyo wisigarije vyose bime. Nimuhumva hano. Nimuhumva kuko muhumvise ari ubuzima bwanyu burashobora guhinduka, sivyo? Umaze gutahura yuko Imana ishaka yuko urondera icubahiro cyayo, urondera ubwiza bwayo, urondera ubushobozi bwayo, ko ariyo ikwiye mu kirundi murava amasifa, ari ikwiye kuronka amasifa, ari ikwiye gushigwa hejuru, ari ikwiye gutegwa amashurwe, sivyo? Icyo mutari muzi nuko igihe cyose uko yarondera wewe ko bakwemera uri kuruzuza ya cupa, kurayuzuza. Imana avuga none je ndihe njahe, wamaze kuzura, wamaze kuvyimba, uri hose, nta kibanza mfise, ihema wayugaye, bya biti wabishinguye, ya migozi wayizinze, ihema yiregeranye, ushaka njehe agura. Nage nabwire ikintu kimwe, iyo uri kurarondera icubahiro, iyo uri kurarondera ubwiza, iyo uri kurarondera ubushobozi, kenshi abo bantu si b'Imana irondera. Bazana Imana irondera babandi bari mu murimo, bari ahantu hihishije bataboneka. Kugira bitahure neza, gena muri Samuel wa mbere 16 usome inkuru ya Dawudi ngene amusize amavuta. Igihe Samuel yaza yarondeye ifura yitwa Eliab w'ikigangi, asiga ifua, umugabo w'ijunja, sinzi ko yarazi ijambo, ariko abahungu bose bakuze bose bari ngaho, uje naho se wiwe yari yibagiye yakihishije, kariho kararagira intama. Imana avuga ati muri abo bose nta numwe nshaka, kuko abo bantu bose baruzuye, buzuye ubwiza, buzuye ivyubahiro, buzuye ubushobozi, ariko uwo ndondera aragaragara, ihema iraguye. Uwo ndondera nta na kimwe afise, arazi ko atashobora wenyene. Kuko igihe ko aravuga ivyo, Dawudi aho yari mu ntama, ngo intama zaraza, ingwe yaraza ije gufata intama cyangwa idubu 250 kilo lion, sivyo? Ndamaze ko na lion ngene ingana, agahunga toya kara yagira ifate intama, kayifata mu kanwa kakayica n'intoke zako. Karavuze kabwiye Sawuli ngo ndazi ko atari intare sinayishe, ariko yishwe n'Imana yanje. Kuko Dawudi yaragaragara, yari yamaze gupanura imigozi, yamaze gushinga ibiti, ihema isi kibanza, Imana igakora muri bo. Cyo gitwana Imana avuga ati abo bose nta numwe nkeneye uriya garagara. Abo baruzuye, nimba wuzuye rero pomoroka kuva no munsi. Rondera ushinge utobora iyo ipine, upomoroke. Amadiplome yawe urayafise, mugabo ntuyagendere. Ubushobozi bwawe ntubugendere, ubumenyi bwawe ntubugendere. Bwiti Imana ni wewe, ni wewe ushoboza. Utabaye singenda, utari kumwe nanje siva mu nzu. Nshaka kugendera imbere, umareka wawe anyobore muri vyose.
ha ya. Rero abantu barondera ivyo byubahiro babirondera gute? Wowe wari ubirondera ntuze kubirondera, sivyo? Ntuze kubirondera, wewe utekereze ukora icyo Imana ishaka ukora gusa, igihe cyayo kigeze niyabona kugaragara izogufata ikuduza. Jire yatwigishije ngo tugire gutya, sivyo? Hari abantu bagira gutya niyo mara kugaragara, niyo mara kwagura, iyo nyene izogusanga hariya mwishamba, hariya mu ntama, hariya mu mbaragasa igutore. Ayaya, aranagiye ejo mpura n'umudamu umwe anzi kera Durban muri Afrique du Sud, aza ahantu harandyama ngo yo ngo je nibampamagara nje kuri radio ngo nagushingira intahe ngo ndabizi. Ubyumva? Niwaguma mu ntama izogukura hariya. Cya cyubahiro warondera kizoca muri wewe kiduga mu ijuru. Ibyubahiro byose bizoba kuri wewe, uzovuga uti ibyubahiro byose bakarampa si jewe kuko nazi ko ntari kwikura hariya hantu, sinari ko hikura. Rero abantu barondera ibyubahiro baragira uburyo bwose ivyo bashoboye, ubushobozi bwabo bugaragare. Ndashobora kugerageza, nimba nashoboye kuronka iyo maîtrise, ndashaka kuri Facebook abantu bankurikira bose bayibone, basubira bavuge pomoroka. Ndashaka kushaka kuri statut babone gato n'ibiriko byose byanditse byose. Kubera iki? Uri kurondera ibintu bitatu: gloire, honneur, puissance. Nta bindi uri kurarondera. Ivyo rero bituma Imana ivuga ngo ndabira ka Dawudi kari hehe. Si wewe ndondera, ndiko ndondera ka Dawudi kari hehe. Nyereka aho kari hehe. Nindashaka ndiga kurondera pomoroka, agura, panua. Yeah. Ni kamera y'umubiri wacu irakunda kwemegwa, irakunda kwa gushima. Uri umugabo ndakwemera. Umuntu yagira ngo uri umugabo, uti umugabo ni Yesu, niwe wenyine ashoboye. Haleluya. Okay, ya nkuru nabwira yo musantenier mugabisho y'ingabijana iri muri Luka 7 tuhasoma umurongo wa mbere sha kuri 10. Ujya mugabo Yesu yavuze ngo no mu Israeli sindabona umuntu asukwizera kuno mu Roma, sivyo? Ariko musomye neza aho ndababwiye muzobona yuko yabona Imana ya Israeli atari Imana yiwe, sitople pane igihugu ciyo, ariko yabona Imana ya Israeli ko ari Imana ihambaye ishobora vyose, yaremye vyose. Kuko amajambo yabwiye Yesu ngo jewe ndafise abantu ntegeka, ndabwiye ngo a gauche avos autres bose n'imbunda zabo n'imiheto barahindukira, a droite barahindukira. Ngo ndafise n'umukozi, abakozi banje ndabwiye ni kora iki, baragikora. Biba yuko wewe rero Yesu ufise amarayika ubwira ngo a gauche kurikira jure, mucunge, murinde, muhezagire, execution directe. Ajavuga ngo vuga ijambo rimwe gusa. Uwo mugabo yatumye abantu baza kumubwira, hanyuma Yesu ngo acaragenda. Kweki yemeye kugenda, nza kubisoma. Yemeye kugenda kuko baje baramubwira ati, baramwinginga, baramubwira ati uyu mugabo si umugabo asanzwe, uyu mugabo ubona ni umuroma. Hajya twaba tugendaga Yesu muri ya sinagoge tukaburudika, wibaza ko ndayubatse n'ujya mugabo umwe gusa yubatse sinagoge yose, mba yafite amafaranga, ariko yavuga ati amafaranga nahawe n'iriya Mana. Rero kubaka sinagoge no musabwiye abantu ngo dushigikire construction minerval y'umwana ulwaye bandugirije kwisoko umuceri waduze, isukari yaduze, umufuka wiki yaduze, byose uko yaduza icupa ryawe. Wewe uravuga ati ntacyo bivuze, sagahombo. Aya mafaranga na karena y'Imana. Bereka Imana ihabwe icubahiro muri aya mafaranga yanje kugira yubake sinagoge, vyerekana ngene yabona Imana. Mu majambo make abeko arandika mu vyandike. Amen.
uko utanga bigaragaza ingene ubona Imana yawe. Murazi kubyandika? Uko utanga nimubaza kuvunjira mu mufuko bigaragaza ngene ubona Imana yawe. Niba Imana yawe iha ivyo uhama ibobo bigaragaza ngene ubona Imana yawe. Niba Imana wiha itwasigaye wamaze gukwiza ibyawe byose bikaba ku murongo, mbega hajya bavuze ngo dutangike, bigaragaza ko Imana yawe ari nimero ya nyuma. Ndazi umuntu kuva muri 2012 13 ego ari hanze yambwiye ati igihe cyose bampemvye nta nifanta ngura ntarashigikira umurimo w'Imana. Sinkorako no gukorako kuko niwe yabimpaye, niwe akwiye kuronka icyubahiro. Si itegeko mugana bw'iwo muntu byanyeretse ngene abona Imana. Ingene utanga birerekana ingene ubona Imana. Imana ishimwe. Ibi rero birahaca bagacerere none mutanga ko muciye muceceka. Karere amen 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 gutanga aratuvangiye ivyo bizana ikigabasha byatanguye neza ndonera ivyazanye turabivuga nyene. None mwe muboshwe twabwira ngo inyatsi nta nyatsi ugurura panura ngo yaye ngo bibisuma muragowe abana zogira accident. Ni inyigisho zipfuye zijya, ni inyigisho ziterabwoba, ni terrorisme chrétien. Urazi kuja gutanga kugira umwana wawe ntagware ufata terrorisme. Hari ukundo rurimo ngaho ijambo ry'Imana 2 Corinthiens 9:7 ivuga ngo Imana ikunda batanga banezerewe ibyo bahisemo mutima yabo. None wowe ugiye gutanga kugira ucungure umwana wawe. Hari abatanga kugira ngo imbere yo gusenga baza gutanga hama Mana wavyo wabonye négociation marchandise. Ambriza inyigisho zo gutanga no kwigisha abantu agura tanga uko ubona Imana yawe. Tanga bijanye n'ingene ukunda Imana yawe. Ariko nta utera ubwoba ngo umaze amezi 3 atanga imodoka yawe iragira accident, ayo mafaranga guha Imana uyatanga muri garage. Sivyo Jedaza abantu batigira batanga na rimwe imbere yawe nigerigira gonga abatsi kandi atanga arabimbera ko adatanga kubera ngo afite amashaje menshi kandi baronka promotion. Izo nyigisho nize gutera ubwoba abantu. Sivyo tanga kuko ukunda Imana. Tanga kuko Imana guhezagiye. Tanga kuko ibyo ufise byose nibyandiho. Wow. Mana shimwe darangije kwera mashimana kuri jambo. Haleluya. Haleluya. Umuntu ashaka kwakira agakiza ndagusavye ntutahe utabonanye n'umukozi w'Imana. Kandi wakira agakiza kugira hamwe inzamba yovuga uzoje mu ijuru. Amen. Kandi mwataha muhira muze gusenga Imana ibagure. Sivyo ibagure mushobore kuyibona uko ingana kandi nengesere muri mwebwe ubushobozi bwayo bugaragara muri mwebwe ndiho abaho mugisha.